Ikaze kuri G4G nimba wisanze hano hantu uri mushasha kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bine canke ku mabanga ane canke ku bintu ushobora kuba uzi imbere yuko uja mu rukundo canke naho uba uri mu rukundo utegerezwa kuba ufise ibi bintu kugira ngo ushobore kurambana n'umukunzi wawe canke ushobore kuramba mu rukundo canke ushobore kwinjira mu urwo rukundo ubizi. Ibintu rero tugiye kuvuga icanyuma kiraza kugutangaza. Ikintu ca mbere canke itegeko rya mbere ushobora kugenderako mu gihe uri mu rukundo canke wimirije kuja mu rukundo, eka si mu rukundo gusa naho ubugire uje kubaka, ni ikintu ca mbere bita ukwihangana. Naguma ndakubwire yuko utazoshobora gukundana n'umuntu igihe kirekire, utazoshobora kumarana n'umuntu igihe kirekire mu gihe udafise aka kantu ko kwihangana, kubera yuko abantu dukora amakosa buri munsi, abantu twama dufise ibintu bitagenda neza muri twebwe, ugasanga murakundana ariko hari ibintu mudahurizako canke hari ibintu mugenzi wawe afise wewe udashobora gusupporta. Mu gihe udafise ukwihangana, nashaka ndakubwiza ukuri yuko ata muntu n'umwe muzopfa mushoboranya aha kwisi, kuko uko umeze siko nawe ameze. Ashobora gukora ikintu kubera yuko atakwihangana ufise, ukumva ati wapi je umuntu twobandanya, ariko ufise ukwihangana urashobora kuvuga ati reka ndagerageze kwihangana. Ibintu bimwe bimwe mu rukundo nta uba parfait ngo ashike ku rwego wipfuza, ariko hariho ibyo utorera ukagira gute ukavyihanganira ugakomeza. Iki kintu nico kintu ca mbere umuntu ari mu rukundo canke yimirije kuja mu rukundo ategerezwa kuba yomenya. Ntushobora kuramba mu rukundo canke ntushobora kuja mu rukundo mu gihe ugifise ka kantu ko kwivumbura ngo ndabivuyemo ndabihevye, kuko ibituma abantu bakundana bashwana ni vyinshi. Uyu munsi ushobora kumwandikiramwe baramuvugana neza akakwishura, ejo ukabona message yanse kuyishura canke yayisomye ntenayishuye. Mu gihe udafise akantu ko kwihangana, aha usanga wivumbuye, ugasanga urukundo rwari ruhari ruravuyeho canke rurapfuye, kandi wabuze akantu gato ko kwihanganira. Mu rukundo habamo amakosa, kandi amakosa mwamwe nayo kwihanganira. Uvuze ngo ugira ucufata ingingo direct, nta muntu n'umwe woronka mukundana, kuko nta udakora amakosa. Irindi tegeko rya kabiri canke ikindi kintu ca kabiri utegerezwa kuba ufise ni ibintu bita kwizera. Nagenda kubwira yuko udashobora gukundana n'umuntu utizera, kubera yuko buri munsi canke buri gihe uguma umwagiriza amakosa canke uguma umugira ko amakenga utamwizera, bizorangira uwo muntu utamukunda, ahubwo wahindutse umunetsi wiwe, wahindutse umuntu amugenzura. Ugaca usanga naho yokora ikintu kubera utamwizera ukavuga ati kuri uyu muntu kubera ntamwizera ntibikunda, aharambesha. Ugasanga arakubwira n'ukuri rimwe na rimwe, ugasanga nturiko urakwemera kubera yuko utamwizera. Ahubwo ati jene nagiye ku bagenzi banje kubera ko kwa kwizera atakufise utamwizeye, ugasanga ntibiriko biragenda neza. Rero ikintu ca kabiri umuntu aba akwiye kuba afise mu rukundo, akwiye kuba afise ikintu bita kwizera. Urukundo ntirushoboka atakwizera guhari. Ikindi kintu ca gatatu utegerezwa kuja mu rukundo uzi no kubwizanya ukuri. Iki kintu kigomba gufatana no kwizerana, ariko kubwizanya ukuri umuntu ashobora kumwizera canke mukizerana, ariko ugasanga ari ibintu mutabwizanya ukuri. Ariko kwizera ni mu mutima, kubwizanya ukuri ni ku munwa. Umuntu nimba mukundana vy'ukuri, kirazira gufekinga ubuzima canke gufekinga ibindi bintu vyose mu gihe uyu muntu mukundana vy'ukuri, kuko arabo usanga mukundana ugasanga murakundana ariko ntashaka kukwereka iwabo, ntashaka kwereka bavukana, ugasanga umuzi uko nyene, umuzi kw'izina nta bindi, kw'izina n'isura. Mu gihe uwo muntu umuzi kw'izina n'isura, hanyuma ugasanga hari ibyo atakubwira. Umuhungu murakundana ntashaka kubwira akazi akora, ahubwo ati shitora amahera gusa, uyo muntu ntazoba gukunda, umuntu azoba ariko araguprofita. Iki kintu kirafise agaciro kanini mu rukundo. Ikiganiro kiba gikenewe hagati y'abantu bakundana, kandi ikiganiro mubwizanya ukuri, apana guca hirya no hino. Umuntu niyakwankira yuko umubwije ukuri, umuntu azoba atagukunda, ariko umuntu agukunda ahubwo bakeneye uko kuri kugira aba ariko mwubakirako. Ikintu rero mu rukundo kiba gikenewe cyane kugira ngo mushobore kurambana mu rukundo. Ikintu ca kane arico ca nyuma, arico navuga ko gigutangaza, ni ikintu bita kubahana. Ntushobora gukunda umuntu utubaha,
kubera yuko uzosanga kenshi iyo umuntu mumaze kumenyerana yego muba mumenyeranye mugabo ku mukunzi wawe hariho aho utarenga, hari ibyo utomukorera kubera yuko woba umwubahutse. Ibaza umuntu murakundana by'ukuri ugasanga wamaze kumumenyera kuramutuka cyangwa kumubwira amatero umenye ari bizarre, ariko ku muntu mukundana by'ukuri muri wewe haba ari akantu ka respect, haba ari akantu ko kumwubaha, ugasanga uvuga ati je n'ukuri ibi ntavyo novuga imbere ya sheri wanje canke ibi iye ntavyo nokora. Ni ukuvuga yuko mu rukundo haba hariho kwisanzura, mugabo no kwisanzura hari aho kutarenga. Nk'akaroro ntushobora kwadukana iterme yo kubwira umusheri wawe ugasanga ukubwira umugenzi wawe ngo wamubonowe ngo wamusaziwe ngo mbenga bimeze gute, ibyo ni ibintu udashobora kubwira sheri wawe. Rero mu gihe umuntu mukundana vy'ukuri hariho amajambo canke hariho inyifato udashobora kwifata imbere ya sheri wawe. Rero iki kintu abenshi ntibakimenya, bavuga ati uyu muntu tumaze gukundana nkunda vy'ukuri azonkunda uko ndi, mugabo ukabisanga ushatse kumwisanzurako yamatera umuhoro ukoresha mwisite uvuga ngo yana ngo wamubonowe ngo wagasaziwe, ugasanga utanguye kuyabwira sheri wawe ngo kubera ngo mukundana ngo azogukunda ukuri. Aha sheri wawe naho mwamukundana ugasanga utanguye kubwira amaterme, aravuga ati umuntu arankunda mugabo indero ntayagira ntanyubaha ntikubahana, rero uyu muntu sindomushira mu rugo. Akenshi abagabo barakunda abantu babaha agaciro, abantu babubaha. Uzobibona umuntu w'umugabo ashobora gukundana n'umukobwa igihe kirekire, umukobwa akisanzura mwe ukabona heze iminsi mikahuye n'ubundi mukobwa mwubaha ahise amushira mu rugo. Ico cyonyine gusa cyo kumwubaha akumva yuko bikwiye kamushira mu rugo. Rero iki kintu mu rukundo kiba gikenewe cyane, naho abantu benshi bakirengagiza bavuga ngo igihe mukundana n'umuntu vy'ukuri buri foko wisanzura ngo akamenya icuri. Ego kumenya ukuri nivyo, mugabo habemwo kubahana, ntihabemwo kurenga akarimbi. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Je wumva ni Roy G. Ciao ciao, murakoze.